Nitwa Claude Irakoze, nkaba ndi umukozi wo mu nzu, ndakunda kumviriza Radio Omega. And then bisigura ngo uko bimeze kose ni nukutamenya nico tugiye kwigisha kugira ngo dushobore gufashanya, kuko tuvuze yuko adusengera, tuvuze ko atwingingira, tuvuze ko ari we rembo ry'ijuru, turi hanze y'ijambo 100%, kuko Yesu avuga ngo nijewe rembo, nijewe na ushika kwa data nta mujanye, selon Yohana 14:6. Yesu avuga muri Yohana 14:14 cyo musaba cyose mu izina ryanje muzogihabwa. That means Yesu dusengera. Ugiye kuraba mu gitabo c'Abaroma 8:26 ngo mwemu nituzi gusaba uko bikwiye no gusenga uko bikwiye, ariko mwemu ni waniha imimiho itovuga umwana w'umuntu. That means le ser intercesseur du fisubu ni mwemu yera, avoka dufise ni Kristo Yesu. Nibaza yuko ikindi cyose gikogwa hanze yaho umuntu yoba afise ikindi gitabo ciwe, ariko je nk'ukoresha Bible uca wumva yuko ngomba kwigisha abantu bose bizera Bible, cyangwa abantu bose bizera ko ijambo ry'Imana Bibiliya yuzuyemo ukuri kw'ijambo ry'Imana, jambo w'Imana ariwe Kristo Yesu, bagomba kumenya yuko ari ibintu kanaka bakora mu kutamenya. Nakubwiye ko umuntu wese icyo afise yizera, nicyo afise yumvise, nicyo kwagenderako. Harageze ko umuntu yumva ukuri nyako kugira ngo atahure. Aha rero nagomba iko mbere nuvuga ngo baramusenga, basengande en realite na numasenga Maria. Usenga wese abakora senga kijya kigirwa Mana, kuko Maria niyo sengwa, kandi nakubwiye ko yapfuye akarangiza ivyiwe, kandi atigeze asaba yuko yosengwa, atigeze yandika basano hama akabwira ngo Petero we kugiye kuvuga ubutumwa, kuko igihe Petero yagiye kuvuga ubutumwa Maria yarahari. Na cyane cyane ugiye kuraba mu gitabo ca Bibiliya aho bavuga Maria ubwa nyuma, uza kubona neza yuko ahantu nyuma bamuvuga Maria ni mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 14. Abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, na Maria arimo, hamwe n'abagore na Maria nyina wa Yesu na bene nyina. Sikugira ngo famiyo yose ya Yesu na Petero na Maria Magdalena niyo hanyuma bavuga Maria ofet, nandi uza gusanga bamuvuze mu vyete byose biri inyuma. Bisigwa ngo nimba rero yari kuba yarabanye nabo, kandi nimba yarabanye nabo nguko biri yabanye nabo, kubera iki Petero atigeze yigisha ngo murabona nimwasenga muzoce mwibuka no gutelefona mama wa Yesu nonyene azogira icyo abafashe, cange murabona ko tubabyiye ubutumwa mwe ni musigare nga mama we twamusizariya mu quartier genda arabasengera, cange ngo mu nama y'intumwa bacavuga ngo urabona naco muvuga mama wiwe atavuze na hamwe tumubona avuga, nari no mu badiakoni bato. En fait yabayeho nk'umwe mu bizeye, kuko umenye neza uza kubona ko abavukana na Yesu harimo na Yakobo yanditse bijya vyete bemeza ko ari petit frère de Jésus, baje kumwizera amaze kuvuka. Alors Yesu rero niwe Mana ikwiye gusengwa. Aha muri inama nibaza ko kandi dizera ko ivyo biga neza umugambi yuko vyari vyavuzwe Maria atarabaho, bivugwa ko Imana izokwemera kuza kwicungurira no kwitabarira abayo nkuko yabikoze muri umwanya cyo wumva yuko yarafise icyo bita na kibanza yarafise mu eglise ya mbere. Rimba turiko turasenga uno munsi twebwe twitwa abakristo, igicapo ni ishengero rya mbere. Mu ishengero rya mbere Maria yararimwo. Ugiye kuraba n'ukuntu bagabura ibintu niba namuvugamo, yari mu bagore bafashwa n'abandi nk'abandi, guko Yesu yamusigiye Yohana rero ko yari mu bagici 10, cyane cyane ko Petero abonye ko atakikinishije n'igihe Anania na Safira bazanye imikino, yabona ko ivyabashikiye ko ari ugupfa. Bisigura ngo muri uwo mwanya Yohana yategerezwa kumubungabunga nk'umuvyeyi w'umugenzi we mu buryo bw'umubiri, nk'umugenzi we mu buryo bw'umubiri, kuko yari mu mubiri. Yesu yari Imana, na Yohana yabonye Kristo aratembagara hasi arajugumira. Nibaza yuko umuntu ariko aranyumviriza agomba gukura ku icyumviro yuko je ndiko ndapinga Maria, agihanagure, kuko ingorane iba igihe umuntu yumvise agaca lansa ide, agomba kumuponda, ndamuponde ndamugaburire. Mu yandi majambo ntupinga Maria, we uri kupinga Maria atariwe. Urakoze cyane, kuko niyo nyishu nakubwiye bwa mbere ko Maria icitegererezo. Nanje umukobwa wanje mugira uzogira indero nka Maria amafiye, uzogira indero nka Maria amafiye kugira ngo Imana ikolokalize itazokolokaliza ngo uvyare Yesu, so kolokaliza basi uvyare kampuni basi, kuko Yesu nivuka ibintu bikomakome. Sikugira ngo nicitegererezo, that means no mupinga. I love her, ndakunda Maria. Ariko abava kwa musenga wemeza muri make kuri igice ca mbere baramusenga by'ukurona bamusenga kwava ko batamusenga bamwinginga numbaze. Oya, abantu bavuga ko binginga barasenga ofete, abantu bavuga ko bavuga ngo abasabire baramusenga ofete. Tugende mu bintu vyumvikana na kuno ufata amasaha 6 uvuga izina ry'umuntu utari ko uramusenga, cyo usenga nico wahaye ikibanza. Ari indirimbo yoroshe bakunda kuririmba abantu bivuga ngo Bikira Maria sisi wanatwa kuomba kwa huruma twalia yoyo tunaomba toba tusikirize, oh mama wa huruma. Bikira Maria twebwe abana turagusavye, bagize iki baramusavye kubwimba bazi turagusavye utubabarire.
usabwa imbabazi n'Imana. Trois, tunakuomba, turakwinginze, kwinginga, ça c'est vraiment l'adoration, qu'on nous adore. Alors abantu basenga malheureusement kubera ko batariko bararungika n'amasengesho basikuru Maria, ariko bakarungika ku kindi nza ko explica umuntu aza kumva abandanya gugutwi kugira ngo aze yumvirize ico basenga n'igiki, ndaca expliquer historiquement, bibliquement, ndakurungike nawe mu bintu ushobora kugira recherche bikakorohera ukacumenya yuko hari ahantu abantu bagize ico bita dérapage. C'est le mot qui vient maintenant, kudérapa en fait, guhusha. Ukibaza ngo uri kuvugana ni nko guhusha, ukabona profile yanditse ko Joshua, iriko ni foto ya Joshua, ugaca wandikira message uwo muntu, kumbe n'undi muntu afite profile ya Joshua atari Joshua, ko kudérapa. Donc toi wibajije kuri Facebook ni foto yuko ushobora kuba uri kurivugana na kanaka, ariko en réalité uriko rakwishyura n'undi. Merci, c'est ça la réalité. Reka nsubira ndagisigura. Fise profile ya Facebook yanditse ko Joshua, undi muntu arugura indi profile anyway ahise Joshua par exemple, agashaka ko n'amafoto, wewe giye wanditse wibajije ko wandikiye Joshua man of God, ariko kumbe ifise undi muntu peut-être n'umusoma. Birabashikira benshi, ukandikira umuntu agana kujya amafaranga ukayamurungikira, wibaza ngo yarungikiye kanaka, kumbe warungikiye utari we. So naje byaranshikiye, byaragushikiye. Nuko rero bishikira n'umuntu kanaka n'umu innocent, wibaje ko akavugana na Maria, yibaje ko yabonye Maria kuko profile ni Maria, mind yiwe ibwenge bwe umutobereza ko akavugana na Maria, mais malheureusement ariko vugana n'ikindi kintu kitari Maria, kikamudomina kikanamugendera kuko gifise capacité spirituelle yo kuvisita abantu. Aho rero ugaca usanga umuntu ari muri piège. Sino ni ibintu bisaba yuko umuntu aba maso ejo niyisange ahantu amaramari. Umuntu yavuze ngo if you go in hell, ugiye mu muriro, don't blame Jesus, nutuke Yesu, kuko byose yabishize imbere yawe kugira ngo wakire umuriro cyangwa wakire ijuru. Ijambo ravuga ngo shize imbere yanyu urupfu n'ubugingo, n'umuntu guhitamo. Shize imbere yanyu umuvumo n'umugisha, n'umuntu guhitamo. Rero je ndiko gusa ndigisha, ndakebura ni nk'umuntu ni clin d'œil. Attention, uyu kuvugana nawe si Maria nasengwa, Maria arapuye hariya, ibyo birarangira. Nimba rero ari quelque part ariko na nahamwe birivugwa ko asengwa, na nahamwe Yesu yadupropoje ko adusenga. Igihe Yesu yasize umufasha n'umwitsa, nigeze abwira intumwa, murabona ko ngiye kugenda, none mama wanje ari mu quartier, numugira ikibazo, mama wanje ari très forte, azobafasha. Yesu yavuze kubijanye na Mpwemu Yera, none navuze ko atahunda dusengera dusabira kirese da Holy Ghost, Mpwemu Yera. Ngo ako hari akantu bakunda kuvuga ngo kubukwe bw'ikana, ngo igihe ngo vino yari iheze, ngo Bikira Maria yacagenda kumvugira abanyene urubanza, ati rega umuvinyu waheze, ngo Yesu acaramwemerera, ngo niwe basabiye. Imana ishimwe cyane, kuko uyu munsi murabise ko nsengera abantu benshi, none kubera ko nsengera abantu benshi bagaca bakira igihe basenze batishuwe, bica binduka yuko je bansenga ndabasengere kuri Kristo cyangwa baca batumbereza isengesho kuri Joshua. Never. Reka vuga ikintu kiri real. Yari bari kumwe mu bukwe, azi neza wo bicaranye, kuko Maria yabona ama experience bibiri itavuga. Avuga ngo uyu muvi ari nga swat ashobora kuzana cash, ni equipe yagendanye ashobora kugura, swat ashobora kubabwira icyo bokora, swat ashobora kugira icyo asengera. Yes, aramubwira ni ari kureka kumumvira, kubera iki baca bahagarara ngaho bataza kwibuka aho Maria yaje kubwira abantu ngo mamamagarire Yesu. Avuga ngo mama n'abantu bumva ijambo ryanje, nuko abantu bumva ijambo rya Yesu nibo ba mama. Je numva ko mufata umwanya mukarondera abantu basenga Imana babasengere, uko n'ubundi nibo ba mama. So nibaza yuko ari ibintu byavanzwe, mu mbabarenda bivuge gutyo. Urana tufise imico, umuntu akavuga ngo ko mfise mama niwe aca mvugira neza kwa papa, ariko ivyo nubibwira umwana mama we atigeze amuvugira kwa papa wiwe. Icya kabiri namavuga ngo nimuzana ivya papa loji n'aba mama loji nga muri system spiritual. Yesu ni Mpwemu yamyeho. Tuvuze rero ko kugira ngo Yesu atwumvirize bisaba ko Maria tuvugira. Abrahamu yumvirijwe gute n'Imana ko Yesu ari we Mana? Tuvuze gutyo Yakobo yabonye Imana gute kandi Maria atigeze amuvugira? Alors wibuke yuko atari twebwe ba mbere dusenga Yesu, please. Eliya yasenze Yesu, please. Kuko Yesu yari Imana. Yesu yari Imana isitarabaho. Yesu warunzi. Yesu washushanije mu kiganza cyawe. Jésus avait la gloire. Sinon tuko turavanga ivy'umubiri mu Mpwemu. Attention, c'est le monde spirituel. Niyo intervena ku vyitwa ivy'imibiri, ariko si umubiri we intervena mu vy'Mpwemu. Alors umuntu atangiye kuvuga ngo kubera ko ari mama wiwe, umunsi rero uzosanga mama we ajyamye, uzucurondera na oncle we kuko Maria afisa wavukana. Ego hama hari ijambo Yesu Kristo muri Bibiliya yoba yaravuze arishira Bikira Maria cyangwa Maria mu kibanza ciwe cukuri. Bien sûr, avuga ngo bamugiye ngo mama waraguhamagaye, yavuze ngo mama nabumviriza ijambo ryanje. Ni ijambo rivugwa mu gitabo ca Luka. Maze nyina na bene nyina baraza
batuma kumuhamagara bahagaze hanze. Ishengero ryari ryicaye rimukikije, maze baramubwira baterega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bari hanze barakurondera. Uca wumva ko Mariya yavyaye abandi bana, nawe avuga ngo yaba ari umuntu nawe bishobora kuba abandi ariko bazananye na Mariya. Uca wumva yuko atari gutora abana babanyinabo. Nawe arababaza ati mama ninde canke bene mama ni bande? Yeraguza amaso abari bicaye impande zose bamukikije ati ngaba mama na bene mama. None uca wumva yuko nimba tubwira Mariya dusengere kubera ko yari nyina wa Yesu, ndabona Yesu yarafise abene mama benshi, nawe urimo nanje ndimo, kuko yavuze ko umuntu wese akora ivyo Imana igomba niwe murumuna wanje, niwe mushikanje, niwe mama. Ugize iki? Ukora ico data agomba. Reka twifashisha amajambo ari muri Luka 8 na ari Luka 6 ariko ni muri Luka 8. Merci urakoze cyane Gisbert, kuko tudakoresheje amajambo tuava tuba nk'abasenga muri ritme. Ko le problème y'abantu benshi bavuga Mariya usanga ari umwanya muto wo gusoma ijambo, na cyane yuko ijambo ari ryo ridufasha rikanatwemeza ibikwiye. Imana niyo yo gusengwa, Imana nikwiye guhimbazwa. 19:21 je pense, Luke 8 19:21. Maze nyina na bene nyina baza ahari ntibashobora kumushikira kubw'ishengero. Nimba rero wizera yuko Mariya ashikira Yesu cyane kugira ngo umusenge, nimva ko ishengero yava ari muzibira ntavashika, ntibashoboye kumushikira kubw'ishengero, kubw'ikoraniro. Baramubwira bati umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Bagiye kugira iki? Gusaba umubonano. Nguko abandi bariko barasaba umubonano, nawe arabishura ati mama na bene mama nababumva ijambo ry'Imana bakari kora. Birumvikana yuko Yesu yashoboye kumushira kuri position yiwe, kuko Yesu yari Imana, yarazi bizo. Ariko kubera iki abantu bazi neza ivyahishuro Yohana ko Yesu yabivuze inyuma yo gupfa kuyavugana na Yohana, kubika atapropoje abantu kubwira Mariya ngo abasengere kugira ngo amasengesho aduge cyane. Yako arababwira ngo ko mudakanye ni mubire nzobadawa rwa rukundo rwa kera ruriye. Nivyo Yesu yariko arishuza abantu, ariko nigeze ababwira ngo murabona noneho quickly call my mom and agona hiri umuhamagare mama wanje ningoga nimero nizi. Attention en réalité abantu bavuga yuko basega Mariya ni yindi navuze derapage, ni profile ya Facebook igaragaza foto ya Mariya ari kuri kuvugana n'undi inyene ariko akoresha iyo profile. That means iyo daimoni yari yaparese sous la forme de Marie, yemere ko ariyo Mariya ariko ikeneye gusengwa, kuko ndaza kukwereka ukuntu yasengwa kuva kera, kuva muri Ancien Testament habayeho iyo bita Imana kazi. Ego rero mukanya hari ikintu wareje kuvuga ngo ndaza gushika ahantu ndababwire neza uwo muntu, uwo Mariya basenga uwariwe ninde? Realite yo Mariya basenga nuyu. Ndakunda cyane iyo zengo iryo ni ijambo ry'Imana, muca mumfasha nawe muca mumva uko atajyanje ndiko ndavuga. Haleluya. Nakuze ndumukorezi, ndanezerewe kuko cyo gikorwa nagikoze ndagikunda, sivyo bitumye nigishibi. Kuko nyuma yaho naciye mbandanya mu bindi bibi, nabandanyije muri monde spirituel mauvaise, isi y'umwiza. Ngiriga ubuntu na Kristo Yesu sans intermédiaire, atigeze afashwa n'undi wenyene ubwiwe, kubw'ubuntu mu ndoto niyo nabwo amakuru y'ukuri kwa Kristo. Byuka ndafukama ndasenga, uno munsi ndanezerewe. Nizera Yesu Kristo yapfuye akazuka, nizera Yesu Kristo yaremye ijuru n'isi, yabayeho isi tarabaho kugira ngo aze aseruke mu mubiri yavyawe na Mariya. Nico gituma wumva ko ata Mariya no kwanka, Imana iragaheza gigwa. Ariko kandi nizera Kristo yuko inyuma yo kuzuka ariwe ngomba gutumbereza ko amasengesho yose mu kuvugana nawe cyangwa kuvugana na data. Nizera ko uwo yansigiye ampagije na wundi nkeneye ni Mwemu Yera. Uwo Mwemu Yera ari invisible, ashoboye rero kubonekera muri Gisbert, gaca nemera ivyumviro vya Mwemu Yera biciye muri Gisbert. Ashobora kubonekera muri apotre, ashobora kubonekera muri pasteur, ashobora kubonekera mu mugenzi, ashobora kubonekera mu nshuti. Bisigura ngo ico numviriza ku mukozi w'Imana wese jewe sikubera ko ari umukozi w'Imana, ni kubera ko uwo muntu yuzuye Mwemu Yera. Cyane kwa biyita abakozi bose batoba abakozi, ariko umuntu ukuri yuzuye Mwemu Yera wese ashoboye kunyobora no kunkebura, kuko niwe mufasha nasigiwe Mwemu Yera. Rero tugiye kuvuga ico kigirwamana. Igitabo cha Yeremia. My brother Jeremiah was the prophet, yari umuvugishwa nkanje, ariko no munsi batuvuga Yesu, tugaragaza Yesu, kuko ba Yeremia bavugishijwe Yesu azoza, ariko ba Joshua turiko turamanifesta Yesu yamaze kuza. Donc tuko tugaragaza ivyo Yesu ategerezwa gukora. Yeremia 7:16 says,
Jeremy, none rero nacu usengera ubu bwoko ntubitwarire cange ngo basengere kandi nubanyingingire. Iyi ni Imana ivuganye na Yeremiya imubwiye ngo nuze kumbwira amakuru y'abo bantu kuko ntazokumva. Imana yanse kumviriza Jeremy kubera iki? 17 mbega nubona ivyo bakora mu bisagara vy'Ubuyuda no mu nzira z'i Jerusalem. Imana tangiye kubwira Yeremiya ibikorwa abantu bakora. Abana batoragura udukwi, base bagacana umuriro, abagore bagacumba ngo bahakurira imitsima, umwamikazi wo mwijuru, umwamikazi wo mwijuru. Imana yanse kumviriza ubwoko bwayo kubera ko bariko baradora umwamikazi wo mwijuru. Ici on parle d'une sexe féminin y'ikintu kanaka casengwa, ico kintu kikaba cari cemewe bihagije n'abantu ku buryo bagikurikira. Ngo madagufashisha aya majambo kuko aya majambo niyo majambo nibaza yuko ari mu majambo yoshobora gutuma wewe nk'umuntu w'Imana, wewe nk'umuntu ukeneye gufashwa n'Imana, wirinda kugwa mu mutego w'umwansi, wirinda kwisanga uri kusenga ibitari ivyo. Rero Imana ivuze neza yuko abantu basenga Imana idakwiye gusengwa, Imana idakwiye guhamagagwa. Muri ico gitabo ca Yeremiya bas bavuga ngo Imana kazi, donc in the yes yahora isengwa. Alors uno munsi abantu bakaba bihaye umwanya wo kwinginga batazi bari ko ari inginga, wo gusaba ibyo tazi ko barasaba kubera ukutamenya no kudatahura. Rero nagomba gusa gukebura umuntu kugira ngo niwabandanya kurashwe kuzobandanyije mu vyuzi, nanje azombwira ngo wakoze kuvuga ukuri kose. Yesu ni bari Imana yawe, uraza kunahura. Mwe yarimba gufasha, uraza kunahura. Ukobona vyanse ukubitahura ukanabigwanya, ukahaguruka atangura gukoma induru, ucumenya yuko mwe yera ugomba kumurondera vyihuta, kuko ivyo ndiko ndabivuze sous l'autorité du Saint-Esprit, ndemeza ko Yesu ari Imana yapfuye akazuka. Yeremiya 44:17 ariko nituzobura gushitsa ijambo ryose rivuye mu kanwa kacu ngo twosoreze imibavu umwamikazi wo mwijuru, tumusukire nibitunire nkuko twora dukora twe n'abasogokuruza n'abami bacu n'abaganwa bacu mu bisagara vy'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalem. Abantu rero baje kubwira Yeremiya ngo birakuraba, naho tubwiye tuzobandanya. Ndabiswe inyuma yo kuvuga ari abazobandanya, ariko na mahoro menshi kuko igikuru no kumva, kuko twarungiswe twebwe kubwira ubutumwa abantu, abizera bakizwe, abatazokwizera bicira urubanza. Yesu naca rubanza ni uwizera umwana, ufise umwana afise ubugingo, udafise nta bugingo afise. Kuko ico gihe twagira indya nyinshi turibera amahoro. Wavuze ngo ashobora kuba yaberekeye abantu ababemeza yuko igituma bamusenga uwo ico kigirwamana ni kubera ko baronga ifungurwa. Le problème c'est pas la réponse, le problème c'est ko wishuwe, le problème c'est ko asenze ukishugwa. Igikuru nuko womenya est-ce en vérité uri kusenga Imana mu rutonde isengwamwo, est-ce ukuvugana na Kristo ngo navyago babona niko bavuze. Ari kuhereye igihe twarekeye kwesereza 18-19 kandi hamwe twosereza imibavu umwamikazi wo mwijuru, tukamusukira ibiturire ugira ngo twamucumbiye imitsima y'ibiterekwa, tumusukira n'ibiturire abagabo bacu batabizi. Ibanambye ngo twabikoze tubiza, abagabo batabiza, abagabo bavuza abantu baganza, bavuza abantu babayobora. Bisigura ngo ariko umuntu yiyemeza ko yakoze ikintu kubera ko yibaza ko umugabo amutahura, kibaza ngo niko ukuri gatonya aho nyene. Unyibukije indirimbo ivuga ngo mwamikazi w'isi n'ijuru, turakwambaza muvyeyi, udusabire kuri Yesu n'ibindi angira birajanye n'iri jambo. Birumvikana yuko bijanye ko icyo ngomba kuvuga ni iki. En réalité ndikongerageza kutabwira umuntu kanaka ibaza ko ndiko ndabangamira idini yiwe, kuko en fait na objectif. Et d'ailleurs sinkeneye yuko ukizwa kugira ngo ucenjira mu cyumba canje. I'm talking about Jesus. So uremerewe kumwakira cange kubireka, uremerewe gutahura cange kureka. Na kare Yesu yaje kwisi, si bose bamwize, n'ubutumwa bwiza buravugwa, si bose bwabwakiriye, ariko ko nigiye ubuntu bwo kuvuga kuno kuri vyakira utahure ko ndiko ndakubwira ukuri. Cyo nsaba ngaha ni kimwe gusa, ni wabandanya umenye yuko utari kuvugana na Maria, kuko Maria nyina wa Yesu uvuga yavuye mu mubiri wa Yesu, siwe yahora asengera Abraham. Yesu yaje kugurura kandi uwo twasigiye twebwe ngaha ni mpemu yera. Alors igihe cyose uzotumbereza insengesho, amasengesho kuri mpemu yera, menya neza yuko utazobura gushika kure, utazobura gutahura no gutahuzwa. So nje nk'umuntu gusa agomba kuza kugufasha wewe wafashe kibanza ca mpemu yera, ugiha ikigirwa mana utazi. Et d'ailleurs usanga mpemu yera umibuka gake, kandi ari we adusengera, kandi ari we anihiminiho itovugwa, kandi ari we agendera muri twebwe akagaragaza ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ku mpemu y'Imana niwe Mana, en fait ari muri twebwe rero agaragaza ubuzima bw'ubumana. Nizera yuko umuntu ndiko ndabwira nga n'umuntu kanaka
yabayeho mu kutamenya nguko nigeze kubaho nanje mu kutamenya. Aha rero yemerewe kugira icyo afata nk'ingingo, ayibere no kugira critique yari yo yose, ibyo turamenyere. Ariko igikuru nuko umuntu yo kugurura umutima akumva yuko uwagomba guha ikibanza c'est le Saint-Esprit, le Dieu qui nous a créé, le Dieu qui travaille avec nous, Imana igendana natwe kandi uwo twasigiwe. Aha rero reka mvuge kino kintu, ucuvuga ngo ivyo ni muri Ancien Testament, ivyo ni bintu kanaka abantu biyumvira, urabona iyo mana kazi yari kera. Tugende muri Nouveau Testament wumve ingorane Paulo yahuye nayo nkuko Joshua ashoboye guhura nayo. Imana idufashe cyane.